Ndabaramukije bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha. Kuri jewe n'umugisha ukomeye kubana namwe mw'uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku ijambo ry'Imana no ku mugambi wayo, integuro yayo ihwanye n'iki gihe cya nyuma. Kuri mwebwe mwese abari ngaha n'abo bariko baradukurikirana biciye kuri interinete, hamwe n'abadukurikirana biciye ku mbonesha kure nabo nyene, ese imigisha ya Yesu Kristo yoba kuri mwebwe mwese, kandi muze mugire Noweli nziza yuzuye imigisha ya Yesu Kristo. Rero reka dusome mu kigabane cya kabiri muri Yohana Mutagatifu, umurongo w'18 kugeza ku w'19. Ahatubwira hati, abayuda baramubaza batutwereka ikimenyetso ki gituma ukora ivyo? Yesu arabishura ati, musambure uru rusengero, nanje nzoruhagarika mu minsi 3. Maze abayuda bati, uru rusengero rwubatswe imyaka 46, none wewe uzoruhagarika mu minsi 3? Ariko we yavuga urusengero rw'umubiri wiwe. Nuko amaze kuzugwa mu bapfuye, abigishwa biwe bibuka yuko yari yarabivuze, bemera icyanditswe na rya jambo Yesu yavuze. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni urugendo canke inzira y'ingoro y'Imana. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Kristo ahagaze imbere y'urusengero yaravuze ati, nimusambure uru rusengero, nanje nzoruhagarika mu minsi 3. Kandi bo biyumviriye ko yari karavuga urusengero ruboneka rufadika, ariko yariko avuga umubiri wiwe. Uwo mubiri wiwe niyo yari ingoro y'Imana, aho Imana yari igaragariye mu mwuzuro wose. Nk'uko tubona mu isezerano rya kera mu ihema Mose yubatse, no mu ryubatswe na Salomo, turabona ko ubwiza bw'Imana, Shekina, inkingi y'umuriro, yarinjiye mu rusengero. Ishikira mu rusengero, iba mu kibanza cy'ahera cyane, ku isanduku y'isezerano, ku mutemere wo guhongerako, nk'uko Imana ibitubwira mu Kuvayo ikigabane cya 25, umurongo wa 21 kugeza kwa 22, aho Imana yabwiye Mose iti, uheze urumye uwo mutemere wo guhongerako kuri ya sanduku, ushizemo vya bishinga intahe nzoguha. Aho niho nzohora mbonanira nawe, nkakubaririra ibyo ngushikirije byose by'ivyagezwe ngeze Abisirayeli, ndi hejuru y'uwo mutemere wo guhongerako, hagati y'abo bakerubi bo ku isanduku y'ibishinga intahe. Nihe Imana yari kuba iri ku mutemere wo guhongerako, kandi aho niho yari kuvugishiriza umuvugishwa Mose, ikamubwira ibintu byose Imana yaba yifuza kubwira ihanga ry'Abaheburayo, ikabibabwira biciye mu muvugishwa n'Imana Mose. Imana yari kubibwira ihanga ry'Abaheburayo, kandi Imana yari kubibarira umuvugishwa Mose, iri mu kibanza cy'ahera cyane, hagati y'abakerubi 2 ba zahabu. Mu Balewi ikigabane cya 16 umurongo wa mbere
kugeza ku wa kabiri haravuga hati uhora habarira Mose hanyuma yo gupfa kwa ba bana ba Aroni bompi hamwe bigira hafi imbere y'Uhoraho bakagwaho. Uhora habarira Mose ati barira Aroni mukugwawe yoye kwama yinjira igihe yigombeye cyose ngo aje ahera higihe ya ca gihuzu gikinze imbere ya wa mutemere wo guhongera ko urumitse kuri ya sandugu hejuru kugira ngo ntapfe, kuko nzoserukira kuri uwo mutemere wo guhongera ko ndi muri ca gicu. Imana muri ico gicu c'umuco mu nkingi y'umuriro ariyo yari yariyeretse umuvugishwa Mose, kandi niyo yari yarabohoye ihanga ry'Abaheburayo, yaraboneshereza mu nzira ihanga ry'Abaheburayo mw'ijoro. Ku murango cari igicu kibatera igitutu, igicu kibakingira izuba. Rero murabona ku mutemere wo guhongerera ko iyo nkingi y'umuriro niho yari igaragariye, kandi aho niho yavugishiriza umuvugishwa n'Imana Mose. None ni kubera iki byari bimeze gutyo mu ihema Mose yubatse? Ni kubera ko mu rugendo mu nzira y'ingoro y'Imana turabona ingene urusengero rw'Imana rwishushanije, rwarishushanyirije hariya mu isezerano rya kera. Urusengero rwarishushanyirije mu biremwa abantu, vyongeye rwarishushanyirije no mu ihema umuvugishwa Mose yubatse, kandi urusengero rw'Imana rwarishushanyirije no mu ihanga ry'Abaheburayo nk'igihugu. Urusengero rw'Imana rero ruri mu ijuru rwagiye rurishushanya uva mu ntambuko ujya mu yindi, rwarishushanyirije mu ngoro Mose yubatse no mu ngoro Salomo yubatse. Mu ngoro Salomo yubatse turabona ko harimwo urutonde rumwe nyene, naho urugero cyangwa urugero uko iyo ngoro yari yubatswe, ingoro ya Salomo, turabona ko iyo ngoro yari ifise ubunini, yari nini iyo ngoro, ariko yarimwo nka vya bintu nyene. Iciyongera ko yarimwo n'abakerubi babiri bakozwe mu rubaho rw'umwelayo batwikirijwe zahabu. Abakerubi banini banini bari mu kibanza cy'ahera cyane, umwe yaba ari buryo uwundi bubamfu. Hagati yabo naho hari isanduku y'isezerano, aho niho hari ukugaragara kw'Imana. Rero nimurabe ingene ivyo vyose yari ingoro y'Imana iri mu ijuru yariko irishushanyiriza ku isi, kuko hari kuzoshika igihe aho ibiri mu ijuru vyari guhinduka ukuri, bigahindukira ukuri mu biremwa abantu, kandi gutyo hari kubakwa ingoro, urusengero ugw'Imana izobamwo ibihe bidashira. Rero mu rugendo canke inzira y'ingoro y'Imana turabonye ko ubwa mbere vyabaye ibiremwa abantu, Adamu nk'ingoro y'Imana, kandi mu yandi majambo n'ubwoko bw'ibiremwa abantu nk'ingoro y'Imana. Hanyuma turabona ihema Mose yubatse, tukabona kandi n'ihanga ry'Abaheburayo nabo nk'igihugu. Rero reka turabe ikibanza cy'ahera. Ku bijanye n'ubwoko bw'ibiremwa abantu, ndetse turabe n'ikibanza cy'ahera ku bijanye n'ihanga ry'Abaheburayo no ku bijanye n'ingoro Salomo yubatse hamwe n'ihema Mose yubatse. Mu kibanza cyo hanze haba hari bimazi hamwe
n'icyo gukarabiramwo gicuzwe mu miringa n'ibindi bintu byose. Cyari ikibanza batangiramo ikimazi. Aho niho ikimazi cyicigwa. Aho niho bicira igitungwa. Rero turabona ko ikibanza cyo hanze ku ihema Mose yubatse, icyo kibanza cyo hanze ku bijyanye n'ubwoko bw'ibiremwa abantu gishushanya kuva kuri Adamu gushyika kuri Yesu. Ku bijyanye n'ihanga ry'Abaheburayo naryo nk'igihugu, turabona ko icyo kibanza gishushanya ihanga ry'Abaheburayo, naho nyene kuva kuri Adamu gushitsa binjiye mu gihugu cy'isezerano. Rero bamaze gushika mu gihugu cy'isezerano, turabona ko aho ihanga ry'Abaheburayo bamaze gushika mu icyo gihugu, aho hari ikibanza cyo hanze. Icyo kibanza n'ubutaka bwose bwa Isirayeli. Hariho n'ikibanza cy'ahera aricyo i Yerusalemu, hakabaho n'urusengero ruri i Yerusalemu. Ubwo rusengero rero nicyo kibanza cy'ahera cyane. Rero murabona ibyo bice nyene bitatu, ikibanza cyo hanze, ikibanza cy'ahera n'ikibanza cy'ahera cyane. Ibyo bibanza kandi byari bihari no ku ngoro yubatswe i Yerusalemu, iyo umwami Salomo yubatse. Hanyuma turabona ku bijyanye n'ubwoko bw'ibiremwa abantu, turabona ko kuva kuri Adamu gushitsa kuri Yesu, icyo cyabaye ikibanza cyo hanze, ikibanza cyo hanze cy'ingoro y'Imana nk'ubwoko bw'ibiremwa abantu. Kuva kuri Kristo naho gushitsa ku mumarayika ntumwa w'indwi w'igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga, icyo gihe gihwanye n'ikibanza cy'ahera cy'ingoro y'Imana, ahashyikirijwe intambuko ndwi cyangwa ibihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero murabona ko Kristo yapfiriye mu kibanza cyo hanze, ni ukuvuga yapfuye imbere y'uko haba ibihe ndwi cyangwa intambuko ndwi z'ishengero ry'abanyamahanga. Ariko mu nyuma turabona ko Kristo yinjira no mu kibanza cy'ahera, hanyuma ku munsi w'iherezo agashika mu kibanza cy'ahera cyane. Kandi Kristo uva mu ntambuko uja mu yindi yagumye hari muri mpwemu yera, ari mu iyo ngoro, urwo rusengero rwo mu buryo bw'impwemu ariryo shengero ryiwe. Yagumye ari mu kibanza cy'ahera uva mu gihe uja mu kindi mu buryo bwa mpwemu yera, agaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wa buri gihe. Ni nk'uko kandi yigaragarije no mu gihe cy'abigishwa kuva ku munsi wa Pentekote ukabandanya. Turabonye ko byose byatanguriye hariya i Yerusalemu ku munsi wa Pentekote, ku bijyanye n'ikibanza cy'ahera cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Kandi murabona ingene Kristo yagiye arava mu gihe ajya mu kindi, kandi yaragize abamarayika ntumwa ndwi bo mu bihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Igihe cya mbere cyatanguriye muri Aziya ntoya, kandi cyashushanyirijwe mu ishengero ryo muri Efeso, ishengero ryabayeho muri Aziya ntoya, kuko amashengero ndwi
avugwa mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu kigabane cya mbere no mu kigabane cya kabiri no mu kigabane cya gatatu mu byahishuriwe Yohana, ayo mashengero yabayeho muri Aziya ntoya, kandi ayo mashengero yari afise ibintu byose bishushanyirijwe ngaho, ibintu byose byari kuzoshikirizwa mu ntambuko ndwi canke mu bihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Nuko rero ayo mashengero yo muri Aziya ntoya, ayo mashengero ndwi ariyo yacaguwe agashigwa mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ayo mashengero ndwi yashushanije intambuko ndwi izo ishengero rya Yesu Kristo ryari kuzocamwo mu ntambuko y'ikibanza cy'ahera cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Kandi icyo nicyo gituma muri buri gihe hishushanyiriza ibintu byose, harishushanyiriza muri buri shengero ryo muri Aziya ntoya ibintu byose byari kuzogaragarira muri buri gihe cy'ishengero ry'abanyamahanga. Rero nimurabe, kubera ko rimwe rimwe mw'ayo mashengero ryaba riri mu bisagara bitandukanye, mu gisagara kimwe kimwe buri shengero. Ibyo bitwereka ko mu bibanza bitandukanye byo ku mubumbe w'isi hari gushikirizwa ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Aziya ntoya cyabaye ikibanza cya mbere, hanyuma ikibanza cya kabiri cyabaye Ubufaransa, hanyuma Hongiriya n'agace ko mu Bufaransa, hanyuma Irlande na Ekose. Ni ukuvuga igihe cya mbere cyabereye muri Aziya ntoya, icya kabiri mu Bufaransa, icya gatatu muri Hongiriya no mu Bufaransa, icya kane muri Irlande na Ekose, igihe cya gatanu mu Budage, igihe cya gatandatu mu Bwongereza, igihe cy'indwi nacyo muri Amerika ya ruguru. Nimurabe ingene izi ntambuko z'ishengero zagiye zirashyitswa, kandi kugeza ubu izo ntambuko zose zaramaze gushyitswa. Muri buri ntambuko Imana yararungitse umumarayika ntumwa, kandi abamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi babaye Paulo, Irene, Marte, Colomba, Luteri, Wesley hamwe na Revera William Branham. Abo babaye abamarayika barinzi canke bateramiye ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Abo barimwo mpwemu wa Kristo agaragaye ariko arakora igikorwa gihwanye na buri gihe. Kandi murumva ingene hakozwe igikorwa c'Imana muri buri gihe. Gutyo hariko harashyitswa intambuko y'ikibanza cy'ahera cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Rero kugeza ubu ntitugifise ihema Mose yubatse, nta nubwo tugifise n'ingoro umwami Salomo yubatse. Rero ubu icyo dufise ni ingoro nshasha, urusengero rushasha ariko rwashushanijwe, rwagereranirijwe muri ziriya ngoro zubatswe ubwa mbere. Kandi urwo rusengero rushasha ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariryo ryagumye ririko riraremwa n'Imana uva mu ntambuko uja mu yindi. Kristo niwe nkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Ni ukuvuga uwe niwe wa mbere mw'ivyo biremwa bishasha ariryo shengero rya Yesu Kristo. We ni Adamu wa kabiri. Nuko rero we niwe wa mbere muri ubwo bwoko bushasha aribwo butangurira kuri Yesu Kristo, Adamu wa kabiri. Kandi nk'uko muri Adamu bose bapfa, muri Yesu Kristo bose bahindurwa bazima
bashyirwa mu bugingo budashira biciye mu kuvuka ubugira kabiri twizeye Yesu Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mpwemu wiwe yera, gutyo tukaronka impwemu nshasha ikaza imbere muri twebwe, kuko Kristo yarabwiye Nikodemu ko byari bikwiye kuvuka ubugira kabiri. Iyo umuntu avukiye kuri iyi si avyawe n'abavyeyi biwe bo ku isi, umuntu aba avutse nk'ukomotse kuri Adamu wa mbere, ukomotse kuri Adamu. Kandi kubera ko Adamu wa mbere yacumuye, yaraguye ava mu bugingo budashira. Rero urupfu rwaciye rwinjira biciye mu muntu, rwinjira mu bwoko bw'ibiremwa abantu. Rero muri Adamu bose barapfa, kandi nicyo gituma umuntu avukiye kuri iyi si turonka umubiri upfa ubora kandi umara igihe gito. Umuntu aravuka akabaho hanyuma agapfa, kandi byongeye imbere muri uyo mubiri turonkamwo impwemu yo mu isi. Rero iyo si impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu, ahubwo ni impwemu yo mu buringanire bwa gatanu. Kandi icyo nicyo gituma umuntu atavutse ubugira kabiri, uwo ntaronka uburenganzira bwo kujya mu buringanire bwa gatandatu, kuko ntaba afise impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi mu yandi majambo, uwo ategerezwa kujya mu buringanire bukomokamwo impwemu uwo muntu aba afise. Kandi hakenegwa ko umuntu abanza kuvuka ubugira kabiri. Uko no kuvuka ubugira kabiri biciye mu kurema kw'Imana, aho umuntu aronka impwemu ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu. Aho rero aba yamaze kuvukira mu buringanire bwa gatandatu, kandi aba ari mu bibanza vyo mu ijuru, ari kumwe na Kristo Yesu umwami wacu. Uko rero niko we ashyira abamwizera mu buringanire bwa gatandatu mu bibanza vyo mu ijuru muri Kristo Yesu, nk'uko mu itanguriro, mu ntango, yabanje gushira Adamu mu buringanire bwa gatandatu. Ni nk'uko kandi na Yesu nawe ubwiwe imbere y'uko aza ku isi yari ari mu buringanire bwa gatandatu, kuko umubiri wa teofaniya wa Yesu ari wo witwa marayika w'isezerano canke marayika w'uhoraho. Uwo mubiri wari uri mu buringanire bwa gatandatu. Uwe niwe yiyereka Adamu, niwe yiyereka Abeli, niwe yiyereka Seti, niwe yiyereka Enoki, niwe yiyereka Nowa, niwe yiyereka Aburahamu, Isaka, Yakobo, niwe yiyereka Mose n'abandi bavugishwa bose bo mu isezerano rya kera. Kandi yiswe marayika w'uhoraho canke marayika w'isezerano. Icyo nicyo gituma Yesu yavuze muri Yohana mutagatifu ikigabane c'8 umurongo wa 56 kabandanya, ati Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko abayuda baramubwira bati, ubu utaramara imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu? Yesu arababwira ati, nukuri nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho. None ni gute byashoboka ko Yesu yari ahari imbere ya Aburahamu? Kuko Yesu ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho.
ari we yari ari mu mubiri wiwe wa teofaniya, kandi biciye muri uwo mubiri yarihishuriye Aburahamu, arihishurira n'abavugishwa bo mu isezerano rya kera. Abo mu nshuro zitandukanye barabonye marayika w'isezerano ameze nk'umuntu ariko wo mu bundi buringanire. Vyongeye muri Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku w'18 yitwa Jambo. Ubwa mbere na mbere Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Vyose vyaremwe nawe, kandi nta na kimwe mu vyaremwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Rero murabona umukundo wacu Mwami Yesu Kristo uwo ari we. Ni Jambo wahoranye n'Imana, kandi yari Imana, kandi yaremye vyose. Hanyuma haravuga hati, kandi uwo Jambo yihaye umubiri abana natwe. Jambo yigize umubiri, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, yigize umuntu aba hagati mu biremwa abantu. Kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Yari Imana yonyene ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya. Hanyuma igihe yigira umubiri, yari Imana nyene ubwayo iri mu mubiri w'inyama, umubiri w'umuntu, igaragaye mu mwuzuro wayo wose. Kwari kugaragara k'ubumana mu mwuzuro. Nicyo gituma umuvugishwa n'Imana Yesaya mu kigabane c'indwi umurongo wa 14 avuga ko Uhoraho ubwiwe azotanga ikimenyetso. Raba, inkumi zosama inda ivyara umwana w'umuhungu, izomwita Imanuweli, ariryo risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe igaragaye mu buryo bw'umuntu, mu buryo bw'umuvugishwa, kugira ngo akora igikorwa cy'ubucunguzi, aje nk'umwagazi w'intama w'Imana, kugira ngo atange ikimazi cy'icyaha, atange umubiri wiwe bwite. Nta wundi muntu n'umwe yari gushobora gukora icyo gikorwa, kuko abandi bantu bose, kubera ko bari bakomotse, bavutse mu muryango w'ubwoko bwaguye, bose bari baranduye, barahumanijwe n'icyaha. Kandi mu yandi majambo, bose bari abapfa. Igikorwa cy'ubucunguzi cyategerezwa gukorwa n'uwari kugaragarira ku isi atagira icyaha, kandi mu yandi majambo yari kuba ari uwudapfa. Kandi kugira ngo yigire uwupfa, yategerezwa kwishira ko icyaha cy'ibiremwa abantu, kuko ingero y'icyaha n'urupfu. Kandi kugira ngo Kristo, umwagazi w'intama w'Imana, kugira ngo apfe, kugira ngo umubiri wiwe ufadika upfe, yategerezwa kwishira ko ibyaha byacu, kuko we ubwiwe nta cyaha yari afise. Nuko rero ntiyari gushobora gupfa. Kristo rero murabona yategerejwe kwishira ko icyaha cy'ikiremwa muntu, kuko we nta cyaha yari afise, kandi mu yandi majambo ntiyari gushobora gupfa. Kandi rero ntiyari gushobora gukora igikorwa cy'ubucunguzi atabanje gupfa. Nimwumve mubone igituma ibyo bintu byose byabaye mu buzima bwa Yesu, kandi umwe rudende yabitahura yari Yesu. Ibindi biremwa abantu basigaye nta na kimwe batahura ku bijyanye no kuza kwiwe kwa mbere n'igikorwa cyari cyamuzanye. Rero we yaje mu buryo buciye bugufi bwiyoroheje, avukira i Betelehemu y'i Yudaya, kandi ntiyavutse ku itariki iyo kugeza ubu abantu biyumvira, kuko nimba yavutse
nimba ukuza k'umumarayika mukuru Gaburiyeli kwabaye mu kwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa gatandatu ko ku kirangaminsi cy'idini ryo mu ihanga ry'Abaheburayo, mu kwezi kwa gatatu rero ko ku kirangaminsi cy'idini ry'Abaheburayo, aho hari guca hakwira amezi 9 akuzura. Rero turashobora kubona icyo ibyo byose bisigura. Ni ukuvuga ko ukuvuka kwa Yesu, dufatiye ku kirangaminsi cy'idini ry'Abaheburayo, kubera ko umumarayika mukuru Gaburiyeli yaje yakoze urugendo mu kwezi kwa gatandatu, ukuvukwa kwa Yesu gutegerezwa kuba kwabaye hagati y'ukwezi kwa gatanu no kwa gatandatu. Rero turashobora kubona ko vyabaye bifatiye ku kirangaminsi cy'idini ry'Abaheburayo. Rero ikingirakamaro cyane n'igikorwa we yakoze. Ivyo nivyo twebwe dukwiye gutahura, nivyo dukeneye gutahura kugira ngo turonke imbabazi z'ivyaha tumwakiriye nk'umukiza wacu. Mbega none niki Yesu Kristo yagumye ariko arakora uhereye igihe yapfa akazuka akaduga mu ijuru? We yagumye ariko ararema ubwoko bushasha. Nico gituma iyo havuzwe kuwizera Yesu Kristo, uwamwakiriye nk'umukiza wiwe akoze ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo akaronka muhemu wiwe yera, aho havugwa irema rishasha. Kandi iyo havuzwe irema rishasha, ikiremwa gishasha, haba havuzwe ubwoko bushasha, ubwo Kristo ariko ararema. Kandi abo n'abakomoka abavuka kuri Adamu wa kabiri. Abo mu ngoro yubatswe n'umwami ya Salomo niho bashushanirijwe kandi no mu ihema umuvugishwa n'Imana Mose yubatse. Kandi byongeye bashushanirijwe mu ihanga ry'Abaheburayo. Icyo nicyo gituma ivyanditswe Pawulo mutagatifu aratubwira, na Petero mutagatifu nawe aratubwira ko turi urusengero, ingoro y'Imana. Rero nimurabe ingene iyi ngoro nshasha ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, murabe ingene iyo ngoro yashushanyirijwe muri kahise. Nk'ingoro yarashushanyirijwe mu ngoro ya Salomo no mu ngoro canke ihema rya Mose canke iryubatswe na Mose. Kandi yarashushanyirijwe no mu ihanga ry'Abaheburayo nabo nyene nk'ihanga, n'urusengero rw'Imana rwo mu isezerano rya kera nk'ubwoko. Rero turabona ko Isirayeli yo ku isi hariya ishushanya Isirayeli yo mu ijuru. Kandi Isirayeli yo mu ijuru ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, abacunguwe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo. Rero nimwitegereze ihanga ry'Abaheburayo mu myaka 2000 iheze, bararonse ibuye ridasituwe n'amaboko. Uko kwabaye ukuza kwa mbere kwa Kristo.
kandi iryo ryabaye ibuye risozera, ibuye iry'abubatsi bagaye mu kuza kwiwe kwa mbere, ariko ryahindutse irikomeza imfuruka, irigumya imfuruka. Niko ivyanditswe bitubwira, niko Pawulo atubwira, aranabitubwira kandi na Petero mutagatifu. Ariko nimuraba ico Petero atubwira, ariko aratubarira ku bijyanye na Kristo nk'ibuye rizima. Muri Petero wa mbere ikigabane ca 2 umurongo wa 4 ukabandanya, haravuga hati: nuko mumwegere ari we buye rifise ubugingo, ryagawe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n'igiciro. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. None ni kubera iki dutanga ibimazi tubishikanira Imana, ibimazi vyo mu buryo bw'impwemu biciye muri Yesu Kristo? Kuko Yesu Kristo ni umuherezi mukuru wo mu ngoro y'Imana mu ijuru. Kuko mu vyanditswe harimo aya majambo ngo: raba ndashyira i Siyoni ibuye rigumye imfuruka, ryatoranijwe riri n'igiciro, kandi uryizera ntazomaramazwa. Nuko mwebwe abizera, ni mwebwe mwagerewe ico giciro, ariko kubanka kwizera, ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumye imfuruka. N'ibuye ritsitaza ni urutare rugwisha, kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira, kandi nicyo bashyiriweho. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashyiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashyitsa mu mucyo wayo utangaje. Rero ngaha turashobora kubona ko abatoranijwe n'Imana atari urusengero gusa. Haravuga hati: mwubakwe mube nk'inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire ibango ry'ubuherezi bwera. Inzu yo mu buryo bw'impwemu ni ukuvuga urusengero rw'Imana. Ni nk'uko tubibwirwa na Pawulo mutagatifu mu Banyefeso ikigabane ca 2 umurongo w'19 kugeza kwa 22, havuga ati: nuko nimukira abashyitsi na kavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura, ngo ibe urusengero rwera mu Mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa, kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Aha turashobora kubona ko ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ko ari inzu y'Imana, ariyo nzu yashushanyirijwe mu ihema Mose yubatse, no mu ngoro urusengero Salomo yubatse. Kandi byongeye, ishengero rya Yesu Kristo riranashushanyirijwe mu ihanga ry'Abaheburayo Isirayeli yo ku isi, kuko ishengero rya Yesu Kristo ni Isirayeli yo mu ijuru. Icyo nicyo gituma dusanga ubwoko n'abera turabo mu ngoro mu muryango w'Imana, biciye muri Adamu wa kabiri Yesu Kristo. Twavukiye mu muryango wo mu ijuru, umuryango w'Imana. Twavutse nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi byongeye, kubera ko turi Isirayeli yo mu ijuru, byongeye turi ihanga ry'abaherezi.
nk'uko ihanga ry'abaheburayo ryari ihanga ry'abaherezi, nk'uko Imana ibivuga mu Kuvayo ikigabane c'19 umurongo wa 5 n'uwa 6 ahavuga hati, uti none rero nimwumvira by'ukuri mukitondera isezerano ry'iwe, muzomubera inyegu yiharije yitoranirije mu mahanga yose, ati kuko isi yose ari iyiwe, kandi muzomubera ubwami, ubwoko bw'abaherezi, ihanga ryera. Ayo majambo abe ariyo ubwira Abisirayeli. Rero Petero mutagatifu nawe yatubwiye ko turi ubwoko bwatoranijwe. Ikigabane cya 2 umurongo w'9 mu cyete cya mbere cya Petero haravuga hati, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashyiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashyitsa mu mucyo wayo utangaje. No mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 haravuga hati, no kuri Yesu Kristo icyabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mu isi, umwe adukunda, yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe. Niyo se icyubahiro n'inganji bibe ivyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Yatugize iki? Yatugize abami n'abaherezi. Vyongeye kandi no mu kigabane cya 5 mu byahishuriwe Yohana turahabona isi y'inzi ry'abacunguwe n'amaraso ya Kristo, aribo Kristo yakiriye igitabo cy'ubucunguzi mu ijuru. Abo baca baririmba indirimbo nsha. Ikigabane cya 5 umurongo w'8 ukabandanya haravuga hati, amaze kwabira icyo gitabo bya binyabugingo 4 na bakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi, bafise inanga bose n'inzavya z'izahabu zuzuye imibavu, niyo gusenga kw'abera. Baririmba indirimbo nsha bati, birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabagira ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi tuzoba abami mu isi. Mbega ni bande abami n'abaherezi? N'abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi abo nibo mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 bazoba bari kumwe na Kristo ngaha ku isi, ari nk'abami n'abaherezi. Kristo nawe n'umuherezi mukuru, kandi byongeye we n'umwami w'abami uganza abaganza, kandi we ni umwana wa Dawidi mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Nicyo gituma mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 20 ahatwereka inganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Ikigabane cya 20 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 haravuga hati, mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, nibo batasenze cya gikoko cyangwa igishushanyo cyaco, kandi ntibemeye gushigwa ikimenyetso cyaco mu ruhanga cyangwa ku kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000.
ariko abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Ni bande abazoba ari abaherezi mw'iyo nganzi y'imyaka 1000 n'abami mw'iyo nganzi y'imyaka 1000? Bazoba ari abacunguwe n'amaraso ya Kristo, abagizwe abami n'abaherezi b'Imana yacu. Rero ngaha turashobora kubona urutonde rushasha rwo mu ngoro nshasha y'Imana, ariryo shengero rya Yesu Kristo. Ni n'urutonde rushasha rwo mu nganzi y'ubwiza y'imyaka 1000, aho abacunguwe n'amaraso ya Kristo aribo ku munsi w'iherezo bazozuka bari mu mibiri ihoraho abamaze kugenda. Natwe abariho turi bazima tuzohindurwa, tuzobana na Kristo turi abami n'abaherezi mw'iyo nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Gutyo rero ku isi hazoba hahagaze urusengero rushasha, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Kandi aho hazoba hari abaherezi bo mw'iyo ngoro nshasha, aribo abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Turashobora kubona rero icyo ibi bintu byose bisigura mu mugambi, mu nteguro y'Imana. Ibintu byose vyerekaniwe mu ngoro Salomo yubatse no mu ihema Mose yubatse birahindukira ukuri mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga yuko bihindukira ukuri muri Yesu Kristo n'ishengero ryiwe. Hamwe bubakiwe ingoro, urusengero, ihanga ry'Abaheburayo bakubakirwa urusengero rufadika ruboneka muri iki gihe. Mbega mwebwe mwibaza ko boca bakora iki? Boca basubira gutanga ibimazi by'icyaha, kandi kugeza ubu Imana nticemera ikindi kimazi cy'icyaha uretse gusa ikimazi cy'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Icyo kimazi kiri mu rusengero mu ngoro nshasha. Icyo nicyo kimazi ingoro nshasha ifise, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi icyo nicyo kimazi twebwe dufise, aricyo cyakoze muri twebwe ugucungurwa kwacu. Cyarakoze muri twebwe ukuzwa ibyaha byacu, hamwe no kunywanishwa ukuzuzwa n'Imana muri twebwe. Kandi ibyo byose Imana ibifise he? Mu rushengero rushasha, mu ishengero ryayo. Kandi Kristo ari mu ijuru ku ntebe y'Imana mu kibanza cy'ahera cyane, ku mutemere wo guhongera ko, ariko aravugira umuntu wese afite izina ryiwe ryaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi ingoro y'Imana iri mu ijuru irashushanijwe kandi iriko irahindukira ukuri mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, ariryo shengero ryiwe. Rero nimuraba urugendo canke inzira ingoro y'Imana icamwo mu mugambi w'Imana, mu nteguro y'Imana harimwo ko ibintu byose biri mu ngoro y'Imana mu ijuru ko bihindukira ukuri ngaha ku isi mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariyo ngoro nshasha. Iyo ni ingoro y'ibihe bidashira. Icyo nicyo gituma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu kigabane cya 22
aho ntihaboneka urusengero, ingoro ifadika, kuko aho byose biba byamaze guhinduka ukuri, kandi Kristo n'ishengero ry'iwe aho baba ari ingoro y'Imana, ihema ry'Imana rimanuka rivuye mu ijuru, n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ari ryo rizoba ku isi ibihe bidashira inyuma y'inganji y'imyaka 1000. Rizoba riri ku musozi muremure, ari wo musozi uzoba uri ahari ubutaka bwa Isirayeli, kandi aho muri icyo gihe hazoba habaye hanini hagutse, kugira ngo habe iyo Yerusalemu nshya, uwo mugwa igice cyawo gifadika kiburuka kivuye mu nda y'isi, abakuri uwo mugwa nabo baza bavuye mu ijuru. Aho rero hazoba abo bose bagize uruhara, babaye mw'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu y'Imana. Turumva rero, turabona urugendo, inzira ingoro y'Imana icamo. Rero mu rugendo rw'ingoro y'Imana ariyo iriko irahindukira ukuri mu mubiri w'umuntu, mu biremwa abantu, mu bagize ishengero rya Yesu Kristo. Ni muri yihe ntambuko y'iyo ngoro tugezemwo? Tugeze mu ntambuko iyihe? Intambuko ndwi canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, hari byo bihe vyarenganye muri iyi myaka 2000 iheze imaze guhera uvuye kuri Kristo kugeza ubu. Izo ntambuko ndwi, ibyo bihendwe, iyo myaka 2000 ihwanye n'iki? Ihwanye n'ikibanza cy'ahera cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, aho igiterekwa kw'amatara n'amatara yaco ndwi adometswe k'umuriro byarahindukiye ukuri mu ishengero rya Yesu Kristo, hashikijwe ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'umumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Ico nikijya kw'amatara, kiri kw'amatara ndwi adometswe n'ishengero rya Yesu Kristo mu bihendwi hamwe n'abamarayika ntumwa ndwi baryo bari badometswe ko umuriro wa mpwemu yera. Kandi icyo giterekwa kw'amatara cyari kirihe? Mu kibanza cy'ahera cy'ingoro. Rero mu kibanza cy'ahera cyane, aricyo gihwana n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ivyari biri ngaho mu kibanza cy'ahera cyane bitegerezwa guhinduka ukuri, bitegerezwa kugaragarira mu ishengero rya Yesu Kristo, kuko ivyari biri hariya mu ihema ryubatswe na Mose no mu ngoro Salomo yubatse, ivyari biri ngaho mu kibanza cy'ahera cyane, isanduku y'isezerano n'abakerubi babiri b'urubaho rw'umwelayo mu ihema Mose yubatse, ivyo vyose nivyo biri mu ijuru mu kibanza cy'ahera cyane. Hariya hariyo intebe y'Imana, aho Imana iri, kandi hariho n'abakerubi aribo abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikayeli, umwe muri buri ruhande hirya no hino. Kandi ibyo byose bitegerezwa guhindukira ukuri mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Kandi icyo nicyo gituma ku munsi w'iherezo ibintu vyerekaniwe ku musozi wo guhindurirwa ko Yesu mu maso yiwe hasa n'izuba. Hirya no hino ya Yesu naho ku ruhande rumwe hari Mose, ku rundi ruhande naho hari Eliya. Ivyo nivyo Kristo azoba ariko arahindura ukuri mu gihe cy'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe.
ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba buri hehe? Buzoba buri mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ari cyo gihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, uko no kuza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragariye ku munsi w'iherezo, ariko aragaragaza ubukozi bwa Eliya, ubukozi bwa Mose hamwe n'ubukozi bwa Yesu. Ubukozi nyamukuru cyangwa bwo hagati n'ubukozi bwa Yesu. Muri buri ruhande yabwo naho hari ubukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Eliya, ariko ni mpwemu yera nyene, Yesu Kristo nyene muri mpwemu yera aje agaragariye ku munsi w'iherezo, ariko arakora ubukozi bwa Mose, ubukozi bwa Eliya n'ubukozi bwa Yesu buri hagati, ari bwo bukuru. Rero murabona ibyo ni navyo nyene biri mu ijuru. Ivyo nibyo biboneka mu ijuru. Imana hagati, Gaburiyeli na Mikayeli hirya no hino muri buri ruhande, kandi ivyo ku isi bishushanirijwe mu bukozi ubwo mpwemu yera azoba ariko arakorera ku munsi w'iherezo. Mu kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ukuza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragariye mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Kuzoba uguhindurwa gushasha ku isi kw'ibiri mu ijuru, ukugirwa gushasha. Gaburiyeli na Mikayeli, Mose na Eliya, n'Imana iri ku ntebe. Ubwo n'ubukozi bwa Yesu ku isi buriko burasubigwamwo. Uyo ni marayika w'isezerano, ariko agaragarira ku isi ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe n'Imana. Ni bande babikora? Abamarayika b'umwana w'umuntu nibo bakora umuhamagaro. Kandi byongeye, n'umwana w'umuntu nawe umwami nyene ubwiwe n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Rero nimurabe muri cya gisomwa cya Pawulo mutagatifu mu Bitesalonika ba mbere mu kigabane cya 4 umurongo wa 13 kugeza ku 17, Kristo niwe aza n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Abapfiriye muri Kristo rero nibo bazoca babanza kuzuka, natwe abariho turi bazima tuzohindurwa. Iyo ni inzamba y'Imana cyangwa inzamba ya nyuma y'iherezo. Iryo ni ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo ririko riravuga ku nshuro ya mbere ya nyuma, rivugira mu ishengero ryiwe, aho ni mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Nihe Imana yavugishiriza umuvugishwa Mose igihe ihema ryari ryamaze kubakwa. Yamuvugishiriza mu kibanza cyahera cyane ku mutemere wo guhongera ko hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. Nihe hazova ubutumwa bw'ihanga y'Abaheburayo ku munsi w'iherezo. Buzova mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, hagati y'abakerubi babiri ba zahabu, hagati y'ubukozi bwa Mose na Eliya. Aho niho hava ubutumwa bw'ihanga ry'Abaheburayo. Buzoba ari nabwo butumwa nyene ishengero rya Yesu Kristo rizoba ririko rirumvira mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Kandi ubwo n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa burimwo uguhishura kw'Imana n'umugambi w'Imana wo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Aho niho hugurukira ikiringo cy'ubwami,
kandi aho niho Kristo arungika umumarayika ntumwa, umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo kinini cy'ubwami, amurungikanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi amurungika ku ishengero ry'iwe mu gihe gishasha, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe gihoraho, ni igihe cyo mu ijuru. Nicyo gituma ijwi rya Kristo ryumvikanira ngaha, ni ijwi ryo mu ijuru, kandi ibyo we avugira ngaha ni ijwi ry'Imana, ijwi ryo mu ijuru ku ishengero rya Yesu Kristo. Rero ni ijwi ry'imituragaro ndwi ririko riravugira mu ijuru, niryo jwi rirenga ry'inzamba ririko riravugira mu ijuru ku munsi w'iherezo, ririko riravugira mu ijuru ngaha mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cyo mu ijuru. Kandi mu yandi majambo, abatoranijwe n'Imana barahamagarirwa mu gihe cyo mu ijuru kugira ngo bumve ijwi rya Kristo kuri uyu munsi w'iherezo. Ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ibyo byose bibera he? Mu ngoro y'Imana, ariryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nk'uko mu ngoro y'Imana tubona ko habereye umuhamagaro w'umwungere mwiza uri kuva mu gihe ujya mu kindi, uwo muhamagaro wabaye biciye muri buri mumarayika ntumwa. Uko rero niko Kristo yagumye ariko arubaka canke arema ishengero ry'iwe, ariryo ari ubwoko bushasha bw'ibiremwa n'Imana biciye mu kuvuka ubugira kabiri. Ivyo ni biremwa bishasha, ni remwa rishasha rikorerwa mu muntu. Iryo remwa ritangura biciye mu kuronka umubiri wa teofaniya uvuye mu kurema kw'Imana, umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Ku munsi w'iherezo naho tuzoronka umubiri ufadika uhoraho ubonetse mu kurema kw'Imana, umubiri uhawe ubwiza usa n'umubiri w'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Rero turabonye mu nzira ingoro y'Imana icamwo, turabonye icyo ari cyo ingoro y'Imana, ariryo shengero rya Yesu Kristo, kandi icyo nicyo gituma kugeza ubu hatakiriho ingoro hariya muri Isirayeli, i Yerusalemu. Ingoro canke ihema ntayikiriho, yaba iya Mose ntayikiriho, ariko Imana irafise ingoro nshasha iriko irubakwa, iremwa n'Imana, uri kuva mu ntambuko ujya mu yindi, kugira ngo Imana ibe mw'iyo ngoro, mw'urwo rusengero, mu mwuzuro wayo wose. Ivyo bizoba kuri uyu munsi w'iherezo, aho yo izoba mu ishengero ryayo, mu mwuzuro wayo wose. Kandi muri umwe wose wo muri twebwe nk'abantu ku giti cyacu izohaba igihe twese tuzoba twahinduwe abariho turi bazima, abagiye nabo bazukiye mu mibiri ihoraho. Turabonye rero, turumvise iri banga ry'urugendo, inzira ingoro y'Imana icamwo, kandi turabonye ko turi mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ariyo ntambuko y'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, aho ubukozi bw'abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikayeli butegerezwa kuba bwahinduriwe bushasha mu bukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Kandi ikibanza aho igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka gitegerezwa kuba kiriko kirashikirizwa, icyo kibanza ni Amerika Latine na Karayibe. Iyo niyo nkuru ikomeye cyane ku banyamerika Latine na Karayibe. Kandi mu yandi majambo, umugisha wa Kristo uri hehe? Uri muri Amerika Latine na Karayibe. Muri iyi ntambuko y'ukuremwa kw'igice ngirakamaro cyane cy'ingoro yiwe,
ukuremwa kw'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu hakoreshejwe ibiremwa abantu. Nimurabe ingene mu rugendo rw'ingoro y'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo, Imana irahindura ukuri, iragira umubiri, irahindura umubiri ingoro y'Imana n'ingoro nzima. Icyo nicyo gituma kandi Kristo ariko aravuga ku mubiri wiwe igihe yavuga ati musambure urusengero nanjye nzoruhagarika mu minsi 3. Yari kwavuga iki? Yari kavuga umubiri wiwe ufadika, ariyo yari ingoro y'Imana, iy'Imana yabayemwo mu mwuzuro wayo wose. Kandi mu iyo ngoro hashushanyirijwe ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi hashushanyirijwe n'umwe wese wo muri mwebwe na jewe nanje. Nicyo gituma turi ingoro za mpwemu yera, ingoro y'Imana. Imana izoba muri umwe wose muri twebwe mu mwuzuro wayo wose, nk'uko yabaye muri Yesu Kristo umukiza wacu. Kugeza n'ubu turacyari mu ntambwe y'umushuzo, ariko abapfiriye muri Kristo nibazuka, natwe abariho turi bazima tugahindurwa. Imana mu mwuzuro wayo wose izoba igaragariye muri umwe wose wo muri mwebwe no muri jewe nanje. Kandi ibyo byose bihwanye n'urugendo rw'urusengero rw'Imana. Nimurabe mu rugendo rw'ingoro y'Imana, nimurabe aho intambuko ya nyuma y'ingoro y'Imana yashitse, intambuko ya nyuma y'ingoro ya Yesu Kristo, igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Icyo gihe cyashyitse muri Amerika Latine na Karayibe. Nihe haba hari ikibanza cyahera cyane mu ngoro yubatswe na Mose no mu ngoro Salomo yubatse. Ikibanza cyahera cyane cyaba kiri burengerazuba. None ubu naho nihe Kristo ari ku munsi w'iherezo? We yatanguye igikorwa cyiwe cyo kubaka ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, yagitanguriye mu buseruko, kandi yari kuzokirangiriza iburengerazuba. Ikibanza cyahera cyane gihwana n'iburengerazuba, kandi no mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo kibanza cyahera cyane gihwana na Amerika Latine na Karayibe. Niho hahwana n'igice ngirakamaro cyane cy'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Turiko turaba mu gihe gikomeye cyane kandi cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose. Turiko turaba mu gihe aho ibintu bikomakomeye by'ubuvugishwa bihwanye n'umunsi w'iherezo, bihwanye n'igihe cya nyuma, aho biriko birashikirizwa mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi icyo nicyo gituma amaso yacu ategurizwa kuba kanuye, ahumuye neza, ahumutse neza, kugira ngo dushobore gutahura aya mabanga, ibi binyegezwa. Nimwumvirize iri sezerano rikomeye cyane ryavugiwe ngaha, ariko reka turabe uburyo buciye bugufi bwiyoroheje ubw'ingene iri sezerano ryari gushitswamwo. Ku rupapuro rwa 33 mu gitabo cy'imirongo akarongo k'282, Revera William Branham aravuga ati, aho hari hahagaze umumarayika Gaburiyeli w'inkomezi, uwe ni intumwa ku Bayuda. Mwibuke, Gaburiyeli niwe yatangaje, yamenyekanishije ukuza kwa mbere kwa Kristo. Umumarayika Gaburiyeli azotangaza, azomenyekanisha n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi ukuza kwa kabiri kwa Kristo ni kimatanijwe cy'indwi, kandi kimatanijwe cy'indwi gihishurwa biciye mu mituragarondwe yo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'10. Kandi uwuhishura imituragarondwe ni marayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'10.
ni ukuvuga ko ari marayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru. Kristo intumwa ya Isirayeli, marayika w'isezerano, niwe atangaza, ahishura ikimatanijwe cy'indwi, ahishura ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi kugira ngo abikore ategerezwa kubanza kwigaragaza biciye mu mubiri w'umuntu, agaheza akaduka guhishura. Kandi kubera ko we azanana n'abamarayika biwe, ubu mu bijyanye n'ubukozi, ni ubukozi bwa Mose na Eliya. Ku bijyanye n'abamarayika biwe nabo bafadika, ni Gaburiyeli na Mikayeli. Mwibuke kandi ko mu kigabane cya 12 muri Daniyeli n'ikigabane cya 12 mu byahishuriwe Yohana haratubwira ko kuri uwo munsi Mikayeli azohaguruka muri icyo gihe. Rero nimurabe ingene ibi byose kugira ngo bihinduke ukuri cyangwa bigigwe bishasha ku munsi w'iherezo, bikoregwa hehe? Mu ngoro y'Imana, mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi uguhinduka ukuri cyangwa ukugigwa gushasha kwavyo ku isi hagati mu ishengero rya Yesu Kristo bibera mu kugaragara kwa Kristo, marayika w'isezerano, ku munsi w'iherezo, agaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko arakora ubukozi bwa Yesu, ubukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Eliya. Kandi mu yandi majambo, iryo banga ari ryo banga ryo kuza kwa marayika w'isezerano azananye n'abamarayika biwe. Ubukozi bwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho Yesu Kristo, mwemu yera aje ku munsi w'iherezo agaragaye, ariko arakora ubwo bukozi kuko we niwe rudende agaba akaganza ubukozi. We ntafise ubukozi bwa Yesu gusa, ubwa Mose n'ubwa Eliya, ahubwo n'ubundi bukozi bwose niwe abufise, kuko muri mwemu yera, muri marayika w'isezerano, muri marayika w'uhoraho harimwo ubukozi bwose. Rero uko kugaragara kwa marayika w'isezerano, kubera ko azoba ariko arakora nk'uko yakoze biciye muri Eliya, byarahanuwe, byaravuzwe ko Eliya rero azoza mu kugaragara kwe kugira gatanu. Kandi kubera ko azoba ariko arakora nk'uko yakoze biciye mu muvugishwa n'Imana Mose, byarasezeranywe ko Mose bundi bushasha azoba ari ku isi. Ubwo n'ubukozi bwa Mose buba buriko burakora bundi bushasha. Kandi kubera ko azoba ariko arakora nk'uko yakoze biciye muri Yesu, rero byarasezeranywe yuko bundi bushasha ko ubukozi bwa Yesu buzoba buri ku isi, buzoba ku isi. Kandi ubwo bukozi butatu bukomakomeye ari bwo bwagiye buraba hagati mu ihanga ry'Imana, muri Isirayeli yo ku isi ndetse no muri Isirayeli yo mu ijuru naho nyene. Turabona ko kuri uyu munsi w'iherezo, mwemu yera, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, biciye mu kugaragara k'ubwo bukozi, azoba ariko aratumenyesha ibintu byose ibyo twebwe dukwiye, dukeneye kumenya. Ni ijwi rya Kristo, marayika w'isezerano, ariko aratuvugisha akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo, cyangwa imituragaro ndwi yo mu byahishuriwe Yohana mu kigabane c'10. Kandi akaba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba mu iki gihe cya nyuma. Kandi ibyo byose abikora, abimenyekanishiriza hehe? Mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, ari ryo shengero ryiwe. Rero murumva ingene Gaburiyeli ari watangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Mbega mwabonye byose ingene byoroshye biciye bugufi.
rero kandi vyongeye nimurabe ingene Mose na Eliya mwumva ingene bari kuzoba bari hagati mu ishengero rya Yesu Kristo, kandi bari kuzoba bahari bafise ijwi rirenga ry'inzamba bariko barahamagara begeranya batoranijwe. Kandi vyongeye nimurabe mwumva ingene Kristo n'ijwi rirenga ry'inzamba afise iyo nzamba y'Imana, hamwe n'iyo nzamba y'Imana yari kuzoba ari mu ishengero ryiwe, ariko aratuvugisha kugira ngo gutyo abatonjwe n'Imana bose bahamagagwe begeranywe n'ijwi rya Yesu Kristo umwungere mwiza, bahamagagwe begeranywe ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, nk'uko bahamagawe bakegeranizwa mu bihe byarenganye. Muri buri gihe bakegeranywa biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Ahariho hose Yesu Kristo yamye aba ari, aho yaba ari muri buri gihe, aho yaba yihishije mu mubiri w'umuntu, yihishije mu ntumwa yo muri buri gihe, yaba hari mu rugero canke mu buryo bw'umugabane, urugero ruhwanye na buri gihe. Kandi uko niko bimeze no muri iki gihe cya nyuma. We azoba yihishije mu mubiri w'umuntu, yihishije mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo, kandi azoba yihishuye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi kubera ko ukugaragara kwa Kristo muri iki gihe cya nyuma, kubera ko guhwana n'intambuko y'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, intambuko aho Kristo ari we muherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru. Nimurabe, nta wundi muntu n'umwe ashobora kwinjira mu kibanza cy'ahera cyane uretse gusa umuherezi mukuru hariya mu ihema rya Mose, canke mu ihema Mose yubatse no mu ngoro Salomo yubatse. Rero murabona ko kugira ngo akorere mu kibanza cy'ahera cyane hariho umuntu umwe gusa. Mu kibanza cy'ahera naho nyene umuherezi mukuru arahakorera, ariko aho hashobora gukorera n'abandi baherezi. Ariko mu kibanza cy'ahera cyane n'umwe rudende, umuherezi mukuru. Na Mose nawe nyene igihe yari ari ku isi yarahakoreye. Mose yarakoreye mu kibanza cy'ahera cyane cyo mu ihema iryo yubatse. Kandi we Mose ku munsi w'iherezo mu ngoro canke mu ihema rya Yesu Kristo naho nyene arakorera mu kibanza cy'ahera cyane. Kandi aho na Eliya nawe nyene azohakorera mu kugaragara kwiwe kugira gatanu. N'ubukozi bwa Yesu nabwo nyene buzohakorera ku munsi w'iherezo. None ni gute Mose na Eliya boshobora kwinjira mu kibanza cy'ahera cyane? Kuko Kristo arahinjira, marayika w'isezerano ari we umwe rudende ashobora kwinjira mu kibanza cy'ahera cyane kugira ngo ahakorere. Ariko kubera ko we azananye n'ubukozi bwa Mose na Eliya, rero ubwo bukozi nabwo nyene buzoba buri ngaho, bumwe muri buri ruhande hirya no hino yiwe. Kandi aho rero niho hava uguhishura kwa Kristo ko ku munsi w'iherezo, uguhishura atanga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Uguhishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi w'iherezo turabonye ingene uko guhishura kuza, nk'uko haje uguhishura kwa Yesu Kristo muri buri gihe, kukaza biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Rero ubu turiko turaba mu gihe gikomeye cy'ubwiza cyane kuruta ibindi bihe byose. Ni igihe aho mu rugendo mu nzira y'ingoro y'Imana twebwe twaramukiwe kuba mu gice ngirakamaro cyane kandi cy'ubwiza cyane cy'ingoro y'Imana, igice cy'ikibanza cy'ahera cyane kiriko kirahindukira ukuri mu biremwa abantu, Abanyamerika Latine na Karayibe.
urugendo rw'ingoro y'Imana. Turashobora kubona, tugashobora kuvuga nk'uko umwanditsi wa Zaburi yavuze, tuti ubufindo bwadukubitiye amabango ahantu heza. Ni koko dufise iragi canke umwandu mwiza. Twagenewe igice cy'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro y'Imana. Icyo nicyo gihe cyacu mu ngoro y'Imana. Icyo kibanza kizokwishushanya, kizogaragara mu bijyanye n'ikibanza canke umwanya tuzoba turimo mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ndetse no mu bihe bidashira. Kandi mu kibanza tuzoba dufise muri Yerusalemu musha. Iki ni igice abo bose bagize akantu bamenya ku bijyanye n'iri banga iki kinyegezwa, naho boba bagize icyo bamenya mu buryo bw'ubuvugishwa, barifuje kugira icyo kibanza canke kuba mw'ico gice. Yohana mutagatifu na mwene nyina Santiago barifuje kuba mw'ico gice, ariko ntibabihawe. Ariko twebwe twaragenewe icyo gice gikomeye. Mbega none ubu Imana yicaye he mw'ijuru mu ntebe yayo? Kristo none ubu mw'ishengero rya Yesu Kristo ni muri ikihe gice cy'ishengero rya Yesu Kristo? Ni muri ye ntambuko, muri ikihe gihe ahashigwa intebe ya Yesu Kristo? Ni mu ntambuko canke mu gihe cy'ikibanza cy'ahera cyane? Nk'uko ikibanza cy'ahera cyane mu ntebe mu ngoro y'Imana niho hari intebe y'Imana, kandi aho niho Imana iba. Kandi mu kibanza cy'ahera cyane canke mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka niho Kristo azoba yicaye mu ntebe yiwe, aho azohindukira ukuri. Intebe yo mu ngoro yo mw'ijuru izohindukira ukuri mu ngoro ya Yesu Kristo, ariryo shengero ryiwe. Kandi Kristo azoba ari ngaho mu ico kibanza, aricyo kibanza kizoba cyahindukiye ukuri mu mubiri w'umuntu. Kristo azoba agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu mumarayika n'umwe wiwe. Kandi nk'uko Kristo yari intebe y'Imana, intebe muntu y'Imana, aho Imana yari igaragariye mu mwuzuro wayo wose, Kristo nawe mu mumarayika n'umwe wiwe azoba ahagaragariye ku munsi w'iherezo. Kandi bizogenda mu buryo bugenda burakura butera imbere. Azogenda akora kugeza aho hagera ku iherezo igikorwa we yamushinze. Hanyuma azoheza amuha ububasha mugira umwana w'Imana mu mwuzuro. Kristo rero amaze kumuraga mu mwuzuro, azoca yigaragaza mu mwuzuro wiwe wose, yigaragaza biciye mu mumarayika wiwe. Kandi mu yandi majambo azoba agaragariye mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka mu mwuzuro wose, mu nyuma y'ukuragwa mu mwuzuro uguhindurwa k'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Aho hazoca haza no guhabwa ububasha uguhindurwa ko batunzwe n'Imana bose. Twebwe twese abariho ari twebwe tuzohindurwa, gutyo tube turazwe mu mwuzuro. Imana rero izokwigaragaza mu mwuzuro wayo wose, muri umwe wose muri mwebwe no muri jewe nanje. Abapfiriye muri Kristo nabo nyene bazoragwa mu mwuzuro, kuko bazozukira mu mibiri ihoraho, kandi Imana izoba igaragariye no muri bo nabo nyene. Kandi twese tuzosa n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kristo rero aravuga ati, nimwitegereze ikintu ngirakamaro cyane avuga. Ninde yicaye mu ntebe y'Imana mu ijuru? Kristo yari azi ko we yari kuzokwicara ku ntebe y'Imana mu ijuru, kandi uko ni ukwicara iburyo bw'Imana mu ijuru.
kandi uwicaye iburyo bw'Imana mu ijuru, ni ukuvuga uwicaye ku ntebe y'Imana mu ijuru, yabaye umuntu, yari yabaye intebe y'Imana ngaha ku isi, ni ukuvuga Yesu. Yesu ariko aravuga muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 26 umurongo wa 63 kugeza kuwa 64, haravuga hati, ariko Yesu arihorera, umuherezi mukuru aramubwira ati, ndakurahiye Imana nzima, tubarire ko ari wewe Kristo, umwana w'Imana. Yesu aramwishura ati, urarivuze, yamara ndababwira yuko uhereye ubu muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha, aje mu bicu byo ku ijuru. Ninde yari kuba uzokwicara iburyo bw'Imana? Nuwo ngaha ku isi yari intebe y'Imana. Uw'Imana yari kwirabamwo niwe yari ivyagiyemwo mu mwuzuro wayo wose. Rero Kristo mu Byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 21 nawe aravuga ati, uwunesha nzomuha kwicarana nanje mu ntebe yanje, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Uyo ni umugisha ukomeye cyane uwo Yohana mutagatifu na Santiago, Yakobo, uwo bifuje bagomba ngo ube uwabo. Ariko uwo mugisha uzohabwa uwunesha, ariwe ku munsi w'iherezo azoba ari intebe ya Yesu Kristo, uwo azoba agaragariyemo hagati mu ishengero ry'iwe ku munsi w'iherezo, kugira ngo bibere umugisha ishengero ry'abanyamahanga, kandi kugira bibere umugisha n'ihanga ry'Abaheburayo. Turashobora kubona rero icyo ivyo bisigura. Turashobora kumva icyo bisigura ku ishengero rya Yesu Kristo no ku ihanga ry'Abaheburayo nabo. Kandi icyo ni kimatanijwe cy'indwi ku ishengero ry'abanyamahanga, kandi iyo ni inzamba y'indwi ku ihanga ry'Abaheburayo, uko n'ukuza k'umwami agaragariye ku munsi w'iherezo, agaragariye mu ishengero ry'iwe. Ariko umumarayika ntumwa wiwe si umwami Yesu Kristo wewe gusa, n'ugize ishengero rya Yesu Kristo, uwacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ariko muri we hazoba hagaragariye Yesu Kristo muri mpwemu yera, marayika w'isezerano, ariko arakora ubukozi bwa Mose, ubukozi bwa Yesu n'ubukozi bwa Eliya, kugira ngo ashyitse umugambi integuro yiwe mu ngoro y'Imana. Mu iyo ngoro y'Imana ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi aho tuzoba dufise mu ishengero rya Yesu Kristo ibintu byose biri mu ngoro y'Imana yo mu ijuru, ari byo byashushanyirijwe mu ihema rya Mose no mu rusengero rwa Salomo. Kandi ku munsi w'iherezo byari kuzoba byahindutse ukuri, canke biriko birahinduka ukuri nk'uko byagenze no mu bihe byarenganye. Byari kuzoba biriko birahindukira ukuri mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Kuri jewe wari umugisha n'amahirwe bikomeye kubana namwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe y'inzira ingoro y'Imana icamwo. Ku muhingamo isaha 9 zo ku muhingamo tuza kuba tuhari bundi bushasha mu cigwa cyitwa ngo ugusamwa inda kwa mpwemu yera, ni ukuvuga ugusamwa kwa Yesu mu nda ya Mariya. Aho rero turaza kubona ibindi birimwo uwundi muco mwinshi, ibindi bintu bimwe bimwe bifitaniye isano no kuvuka kwa Yesu.
n'ibifitaniye isano n'ingene hashikijwe ubuvugishwa buhwanye no kuza kwa mbere kwa Kristo, n'ingene kandi aho hashushanyirijwe ibintu bizoba biriko birabera mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Munsengere cyane kugira ngo we ampe ibyo byose ntegerezwa kubaha mwebwe kuri uyu muhingamo, aho tuza kuba turiko turabona ibintu byinshi, n'Imana yatwemerera kubona ibintu byinshi no kubona ingene vyishushanyirije mu bihe vyarenganye. Ese umugisha wa Yesu Kristo marayika w'isezerano woba kuri mwebwe mwese, ukaba no kuri jewe nanje, kandi vuba huzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana. Vuba twese duhindugwe, abapfiriye muri Kristo nabo bazukire mu mibiri ihoraho, duheze tujyanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Turaza kuraba ku muhingamo ivy'Imana iza kuduha, kandi hamwe iduhishuriye ivyanditswe ku bijanye n'ibintu vyo muri iki gihe cyacu. Hamwe iduhishuriye ivyanditswe vyinshi, turaza kubona ingene twebwe turiko turaba mu gihe kibangabanganywe n'icukuza kwa mbere kwa Kristo, kuko ukuza k'umwami gufise ibice bibiri: ukuza kwa mbere no kuza kwa kabiri. Ubwa mbere aza nk'umwagazi w'intama, hanyuma akaza nk'intambwe. Ni vyiza, Imana ibahezagire kandi barinde, ibazigame mwese. Kandi ku bashitsi bamaze gushika bavuye mu bindi bihugu, murahawe ikaze. Imana ibahezagire, ibahe umugisha mwese.